amahoro y'Imana mushobora byose abe kuri mwebwe. Kaze mukurikirana ikiganiro ikiyago c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru, ibinyamakuru n'ubuvugizi mu biro by'umukuru w'inama nshingamateka, mukama mugishikirizwa uko indwi irangiye. Ingingo y'163 y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi iratomora neza imirimo y'urwego rw'inama nshingamateka. Iyo nayo ikabigizwe ahanini no kwiga no gutora amabwirizwa yorohereza bene gihugu kugenzura ibikorwa vya leta hamwe no guserukira bene gihugu. Iyo mirimo rero ni nayo iri kwirabandanya kurangurwa muri risasa risanzwe ryandamukiza umwaka wa 2025. Muri kino kiganiro tuzakugaruka hanini ku bikorwa vyaranguwe n'abanyakubahwa bashinga amateka muri yindwi igira gatatu y'ukwezi kwandamukiza uwo mwaka. Ahanini bakaba barize bongera baremeza integuro y'ibwirizwa rigenga uko amafaranga leta yari yarategekanije mu kiringo c'umwaka wa 2023 ushira uwo 2024 yakoreshejwe. Umushikiranganji ajejwe ubutunzi no gutunganya imigambi Nestor Ntawuntuye yari umutumire aho yishuye no ku bibazo vyunganirwa ku biri mu vyegeranyo vyerekana uko amafaranga ya leta yakoreshejwe mu gice ca mbere n'ica kabiri by'umwaka wa 2024 ushira uwo 2025. Nkaba nsubiye kubaha ikaze. Kwigenekerezo rya 16 ndamukiza 2025 hari ku munsi wa gatanu w'indwi dusozereye. Abashinga amateka barakoranye kugira ngo bige kandi bemeze integuro y'ibwirizwa rigenga uko amafaranga leta yari yarategekanije mu kiringo c'umwaka wa 2023 ushira 2024 yakoreshejwe. Nkuko vyama bigenda, umushikiranganji mu vyajejwe harimo ikigega ca leta Nestor Ntawuntuye yari umutumire mu nama nshinga amateka kugira ngo atange imvo n'imvano yatumye leta izana iyo nteguro y'ibwirizwa muri kino gihe gisanzwe kigizwe n'irimbura mu vy'ubutunzi kandi hatunganywe n'uburyo leta ikibandanya ikoresha mu mwaka uza. Nkuko umushikiranganji yabimenyesheje, n'umwaka wa mbere leta yari itanguye gufata inzira n'intumbero yo gutegura ibikorwa igiye kurangura hisunzwe umusaruro uvamwo ivyo bita budget programme mu rurimi rw'igifaransa. Ishigwa mu ngiro nyezina rero ku gikorwa kimwe kimwe cyose ngo ryaragenze neza. Iyi rero nteguro y'ibwirizwa twarahejeje turagenda muri leta turayishira mu ngiro nkuko byari byarategekanijwe ndetse no kuyitunganya hagize n'ibikorwa tubona yuko bitapanzwe neza tugaheza tukabishirako amahera muri bimwe twita amatransfert de crédit ku marinye budgetaire dushobora kuba tubona yuko ashobora kuba yagize utubazo. Navyo nyene twaje turabitunganya turaheza iyo nteguro y'ibwirizwa iraheza ihera neza mu mahoro n'umutekano. Kubijanye rero n'amahera yose yashoboye kuboneka, n'amahera yarashoboye kuboneka ku rugero rwa 81 n'ibice 45 kwijana. Aho tuba twashizemwo aya mahera yose abava ngaha mu gihugu ndetse n'amahera yagiye arava hanze yaba mu badufasha canke ku madeni tuba twagiye turafata inyuma y'igihugu ndetse no ngaha mu gihugu. Iruhande y'ayo mafaranga yari yitezwe, Uburundi bwategerezwa kuronka amafaranga harugwa mu gihumbi kirenga c'amamiliyaridi y'amarundi muri wa mugenzo wo kutazerinze. Nestor Ntawuntuye akavuga ko amafaranga yabonetse ku rugero rwiza. Mugabo rero ku mahera yarategekanijwe ngaha mu gihugu twategerezwa kuronka yari imiliyaridi 1,985 n'amafaranga 936. Aho harashoboye gutozwa amafaranga ngana imiliyaridi 1,955 miliyoni 887 ibihumbi 883 n'amafaranga 897. Tuvyumvikane yuko amahera yose yashoboye gutozwa angana n'ibice 101 n'uduce 49 kwijana. Aho harimwo bimwe amwe dutoza
twita les produits fiscaux mu gifaransa na les produits non fiscaux, ndetse twaragiye turatanga n'uburusho muri leta, uburusho kuba mashirahamwe aba ariko arazana imitahe canke ariko arakora imigambi canke ndetse kuri ya mashirahamwe dusanzwe dukorana amwe twita les organisations internationales, ndetse no ku maproje asanzwe akorerwa ngaha muri kino gihugu mugabo afashwe mu mugongo novuga n'amakungu n'ibisata byo hanze nk'izi za Banque Mondiale, za BAD, za FIDA, za Union Européenne n'abandi nabonye baraheza bakaronka uburusho kubiba vyinjiye mu gihugu imwe twita les exonérations. Ikoreshwa nyezina ry'amafaranga yabonetse muri uno mwaka wa 2023 ushira 2024 naryo nyene ngo ryaragaragaye ko ari ryiza, ibikenewe vyakozwe ku rugero rushimishije, mbere na leta irashobora kuriha amadeni yose nkuko Nestor Ntawontuye yavyemeje adahimanga imbere yabo baserukira bene igihugu. Cyane ibikuru bikuru abari byo guhemba abakozi twakoresheje ku 95 n'uduce ubusa 3% hamwe no kuriha les intérêts sur les novuga ku madeni tuba twarafashe, naho nyene twararishe ayo mahera yose, ndetse n'amadeni turayariha yarategekanijwe muri uno mwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024. Harabaye aussi les dépenses d'investissement zakozwe ku rugero rwa 67 n'uduce 9%, ndetse nkuko nabivuze n'amadeni dusanzwe dufata ngaha mu gihugu ndetse nayo dufata hanze nayo nyene turariha yarategekanije no mwaka mugabo, kandi haragira n'ayasigara nkuko bisanzwe bigenda. Muri rusange rero iyi projet de loi de règlement twarayikoze, ndetse turakorera no ku recommandation yagiye aratangwa, muraduha mwebwe bubahwa ngaha turayakorerako, ndetse turaheza turatera intambwe mu bibazo bimwe twahora dusanga dufise, biraheza biratorerwa inyishu. Ibitashoboye navyo nyene gutorerwa inyishu turatanga yuko bizoheza bigakogwa, ndetse biri no muri iyi projet de loi de règlement aho tuvuga cyane ku bintu novuga by'ubutunzi bwa leta, imwe twita les comptes publics, yuko zizoheza zibandanya zitosorwa neza kugira ndetse na Cour des comptes izohore idufasha. Aha tuvuga nk'ibikorwa biba bikorerwa mu makomine, ibikorwa biba bikorerwa mu mashirahamwe leta ifisemwo imitahe, ndetse n'ibikorwa biba bikorerwa mu bitaro, baragira ama investissement atari make, barubaka ibitaro, bakubaka mu makomine amazu atari make, ndetse no mu mashure, ndetse no muri aya novuga aya mashirahamwe leta ifisemo imitahe nk'izi za Regideso, za OTB, za Sosumo n'izindi. Ivyo biharuro bitaraheza kwegeranywa neza, twaravuze rero yuko tuzobandanya tuvyegeranya, hanyuma umunsi vyatomotse neza tukabona ko ari vyo, ndetse na Cour des comptes igaheza ikabishirako umukono, niho rero tuzoheza tukabizana ngaha byose bitosoye neza, tukavuga duti loi de règlement irimwo ubutunzi bw'igihugu na cyane bwa leta bwose, n'ubu ubw'igihugu nabwo bugeze ngaha. Ivyo navyo nyene twarihaye iyo hangiro muri iyi nteguro y'ibwirizwa. Inyuma yo guhanahana ivyiyumviro no kwihweza neza iyi nteguro y'ibwirizwa rigenga uko amafaranga leta yari yatekanije mu kiringo c'umwaka wa 2023 ushira 2024 yakoreshejwe, ibibazo bitari bike vyarabajijwe n'abashinga amateka. Umushanganje w'ikiga ca leta agenda yishura buri kimwe cyose, niko guca bahinyanyura zimwe mu ngingo ziyigize, haba mu nyandiko canke mu buryo bwimbitse, maze biza kurangira iyo nteguro y'ibwirizwa yemejwe 100%.
Mu bikorwa byaranguwe ku munsi wa gatanu hari kandi ibibazo byunganirwa byabajijwe n'abashinga amateka ku biri mu vyegeranyo byerekana uko amafaranga ya leta yakoreshejwe mu gice ca mbere n'ica kabiri kimwe kwaco vy'umwaka w'amafaranga w'2024 ushira 2025. Inyuma yo gukurikirana icegeranyo cakozwe n'umugwi w'amaho mu vyujejwe harimo ubutunzi, byabonetse neza ko hari bitagaragara ku kugene amafaranga ya leta abakoreshwa nkuko nyene teka umukuru w'inama nshinga amateka abidoma ku rutoke kandi ashimitse. Aya maraporo iyo tuyasomye ukuri kose turakubona. Aya maraporo y'ikintu dufate ikintu kijanye na budget programme, harimo resistance au budget, à l'adoption du budget programme. Ukabona hano taux d'exécution physique premier trimestre, deuxième trimestre 0%. Hanyuma ukaza kuona taux d'exécution budgétaire 100%. Amuri ko muratwereka ko amahera yagiye cyekipana. Done kuvuga yuko ibintu wararavye bikunaniye gukora, utubwo ibintu binaniye gukora, reka amafaranga yarari ko nsabe yuko yokweherezwa mu bindi bintu byoroshe. Mu byo ejo bundi nyakubahwa mushangaji wa mbere yaraje hano araduha rapport semestrielle ibi birimo hano qui donne l'image effectivement y'ivyo yatubwiye byadusiguriye. Twagiye gusanga yuko henshi ahagiye hatwara uburyo bwinshi ou l'absorption yakunze wasanga ari ibintu cyane na formation bashinga amateka sibyo mweho ngabo wasanga ari ibintu byinshi bijanye n'ama formation, ariko ahari ibikorwa bikomeye by'imitsi y'inguvu by'ama infrastructure ya naya ugasanga amahera taux d'exécution budgétaire ugasanga ni faible. Ngibi bigarukamwo yo matiko turabwira tuti naho byonyegezwa gute biraboneka. Kugira ngo ibintu bifate inzira rero nyene iteka Gerard Daniel Ndabirabe asaba ko hogira igikozwe mu maguru masha ubushiranganje bwose bukumvishwa kandi bugatahuzwa ikoreshwa ry'uburyo bwa leta hisunzwe umusaruro ukenewe. Duce rero ngo twama tubivuga maze igihe tubivuga cyo dusaba umushikiranganje twarabivuze mudukundire shikanganje byo muje harimo ikigega ca leta mudukundire mutunganya amaretraite menshi mufashe abashikiranganje bagenzi banyu kuko batavyumvise ibintu bya budget programme hazokwama harimo ingorane. Nta gihugu na kimwe cyateye imbere kidakoresheje budget programme. Icya kabiri n'umukuru w'igihugu tuzovamo tumusabe yuko umushikiranganje cyangwa umukozi umudeje umusekretari permanent iki badashaka kuvyumva, tuzosaba umukuru w'igihugu abo bantu badashaka kumva budget programme bashaka kugaruka toujours muri budget moyen. Abashinga amateka tuzokora une recommandation yuko abo bantu bamenyekana mu bushikiranganje bwose muri leta kugira ngo bavemo bashigwe ku ruhande, ababishoboye abari bo bashoboye gukora muri leta. Aha nawe kuko biboneka neza iyo niyo intervention ya mbere nkoze ndabivuze nibwo mushikiranganje n'umukuru w'igihugu muramusigurira umwereke ko hariho resistance kuko ngibi resistance twe tuzomubwira kugira ngo abo badashaka kwiga mu byo muje harimo ikigega ca leta mwebwe tubasaba ko abandi bashikirangije babakundire kubera ko mu byumva cyane kurusha abandi bemere mu bigishe kora ama retraite mu bigishe kuko ni mwebwe duha
nimwebwe twemerera uburyo kandi nimwe mugaruka uburyo mukabudispatcha mukabudistribuwa mu masektoriyeri atandukanye mu bushikiranganji butandukanye. Ni ukuvuga rero mutanze ubwo buryo mukemerera uburyo bwo bushikiranganji mugabo mu kugira ngo babukoreshe ugasanga ariko barabukoresha nabi, ni mwebwe n'ubundi muzogaruka tubambe. Abashinga amateka basaba ko hogarukanwa indinganizo y'isuzumwa rikorwa n'inama nshinga amateka kwikoreshwa ry'amafaranga y'igihugu kugira ngo ibibazo byose byibonekeza birangire maze uwari we wese agira n'icyo atinya. Ari umugenzo novuga ni waribagiwe mu nama nshinga amateka na nyengoza amateka by'i Burundi. Sudo tresieux MM ngabo Burundi baza ko byarigeze ko babikorwa. Iyo hari ibibazo bigaragara yuko hari bitagenda les enquêtes parlementaires ziraba. None ni kukinga muri bino bihe atama enquête parlementaire notamment sur les malversations ziheza ngo zikogwe kugira ngo noneho uwoba aboneka neza bikagaragara yuko ubutunzi bw'igihugu yabwononye atabukoze ibyo bwizo gukora yoheza akabibazwa. Niyo contribution je nashaka gutanga numvirije ibyo bashikirije ga mu maraporo uko bayanarije n'ibyo namwebwe muvuze inquiétude bufise par rapport yuko budget programme umenga ni ikintu kidashaka kumvikana gukurikizwa aroke ari ngendo leta yiyemeje ko ariyo igomba kuja mu ngiro. Ni ivyo roje nifuje gutanga comme contribution nimba dushaka yuko gestion iba transparente kandi yuko bamwe n'abandi baba redevable et de façon effective, si ibyo gushishitira si ibyo kwinginga. Le budget programme ni inzira nziza yo gushobora kubikora kandi iri va do la dignité de tout à chacun. Uwo mutware kugwego kanaka yoba ashaka kugira amanota meza ibyo yokoreye bikorera mu muco naco byica kuko aho ko yokwihemba abamukoresha babonye yabikoze neza bomuha agashimwe kuko ni pratique tusanzwe tubona n'ahandi hose iba. Murakoze kuba mama ijambo. Kuri iki kibazo kimaze kugaragara nk'intambamye y'iyi ndinganizo ya leta mu ikoreshwa ry'uburyo bw'igihugu, inama nshinga amateka ubwayo ngizovyifatira mu minwe nkuko nyene iteka aramuswa urwego abimenyesha. Nabari yabaherekeje umushikiranganji baravyumva neza, namwebwe ntituzobagera umutwe. Nimwe mwategerezwa kuba abambere guhimiriza mugafasha umushikiranganji kugira ngo abandi bashikira mu yandi masektoriyel bashire ico kiba citwararike ikintu ca budget programme ije mu ngiro effectivement uko babivuze uko honorable Rwaza bivuze nivyo kuko gushaka kuguma mu kintu ca budget moyen nuko gutera imbere guteza imbere igihugu. 2 nukurondera uburyo imisi yose bw'ukunyonora kuko igikorwa kijana n'amafaranga yacu muri budget programme mucamubona ko bigoye kwiba bigoye kunyonora mugacere mu kwa resistance ntibikunda ntitwavance ntaco turababwiye kandi tubivuze officiellement. Ibihugu byose biriko biratwumviriza en direct. Tuzogira une enquête parlementaire mu masektoriyeri yose. Reka tubanze tubahigi ariko umunsi umwe tuzokoroka pe tuze dushake tugire une journée ambari une journée morte ou une journée quoi abashinga amatewe tubarungike bose amanuke masektori yose umunsi umwe ntagirwe uzoza guhenduwe ngwiruka oya tubacakiriye rimwe nawe nimugiye muzoha tuvana kwe tuce dukora duce tucisha urubanza gukibiriraho. Umushikiranganje Nestor Ntahontuye avuga ko bimaze kugaragara ko hari aho bitarakurikizwa neza ngo habe mu gushaka. Iruhande yo gushima impanuro yemereye abashinga amateka ko ivyashikirijwe byose bigiye gukorerwa ko maze umusaruro wiyongere bimwe biboneka
abanyonozi nabo babura isaganirizo. Twongera dushima nkuko mwama ku mpanuro mwaduhaye ndetse n'ivyiyumviro mwaduhaye n'intumbero mwaduhaye tugiye gukorerako. Twongera kandi dushima n'ibibazo abashinga amateka ndetse n'intererano bagiye baraduha kuri iki kibazo cy'uko budget programme boneka neza yuko itaraba novuga bwegu mu bisata bitandukanye. Nivyo twebwe mu bushikiranganje turabibona cyane kuko iyo turiko turakorana turabona yuko ari umumezo mushasha, kandi kumbure uyu mumezo mushasha harimo n'abadashaka kuwufata. Mugabo kandi tugiye turaraba aho twavuye naho tugeze, nivyo bidutwara umwanya munini, kumbure nituronke n'umusaruro twategeza kuba tumaze kuronka muri ico gihe. Turabona yuko hariho bikeyi biriko biraza, arico gituma rero inyigisho kumbure no gufata ingingo kuba bijejwe bikenewe, kandi kumbure no kwihuta vyihuta. Rero twabifashe nka nkama, tuzogenda duheze tubikorereko kugira koko ejo bundi nitwagaruka hazobe tuvuga duti iki cariyongeyeko n'iki kindi, kumbure iki kitugoye n'iki, naho nyene musubire muduhe intumbero n'intererano. Na twebwe nivyo twama tuko turahimiriza mubo tuba tuko turakorana, kandi turabona yuko koko harimwo ama resistance. Tuzobandanya tubatumako ndetse tubigisha, ndetse nabo nyene duhanahana ivyiyumviro, kuko bavuga ngo wigisha ukuze kuba ari guhanahana ivyiyumviro, muraheza mukigishanya mugafashanya. Igikuru nuko haba hariho uko gushaka ko guhinduka no guhindura ibintu no guhindura inkoro. Tuzoheza tuze turabashikiriza kumbure abategeza gufata ingingo bazifate. Umushiranganje ajejwe ikigega ca leta yemereye abashinga amateka ko bagiye gutunganya imyiherero hagati y'abakozi b'abarundi mbere n'abakozi b'abanyamahanga basanzwe babafasha, nabo ngo bakazobatunganiriza imyiherero ukwabo. Nayo kuvyerekeye amashirahamwe yegamiye leta akora aronkejwe uburyo, nayo ivyo bita société à participation publique, umushikiranganje yavuze ko navyo ari kibazo, aho usanga atitunganya neza. Ahanini rero ngusanga abagize urwego nshingwantwaro n'ubuyobozi bukuru aribo kenshi badatanga amaraporo. Ubu ngo ziriko zirakogwa, aho mbere bategerezwa kuba bayatanze imbere y'igenekezo rya 30 ndamukiza, kandi ngo bikaba bigiye no gushigwa mu ibwirizwa rizogenga amafaranga leta itegekanya kuzokoresha mu mwaka w'2025 ushira w'2026, gutyo byose vyambe ku mugaragaro. Uko gukara rero mu bijanye no kurimbura uko uburyo bwa leta bukoreshwa kwaje bariko barondera ingene mu bushiranganje butandukanye abakozi boshobora kugira igikorwa kiboneka, kuko bamwe ngo basanga birirwa bicaye mugabo bagahembwa. Kwari rero ugutuma abakozi bakora kandi berekana umusaruro, haba mu bisata vya leta canke ivy'abikorera ivyabo. Nyeniteka umukuru w'inama nshinga amateka rero akaba yaramenyesheje ko inama nshinga amateka yakiriye ivyo vyegeranyo bibiri byerekana ivyakozwe n'amafaranga leta yakoresheje mu mwaka w'amafaranga w'2024 ushira w'2025. Imbere yo kurangiza ikiganiro cy'uno munsi, tubamenyeshe ko muri iyi ndwi nyene turangiza hari igishubi ahitwa Nyabiraba, ariho haba ibirori byo gushingurana iteka umushinga amateka Venance Nzinkayo yitavye Imana kuwa 31 Ntwarante umwaka wa 2025. Akaba yari umushinga amateka yatowe mu ntara ya Gitega muri iki kiringo cy'umwaka wa 2020 gishira umwaka wa 2025. Kwizina ry'ubwo rwego icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka Sabine Ntakarutimana
ari kumwe n'abandi bashinga amateka bagiye gushigikira umuryango inshuti n'abagenzi yaramenyesheje anavuga ko umushinga amateka Venance Nzinkayo yashengeye azokwibukirwa ku mateka menshi, akaba kandi yari n'umwe mu bagize ihuriro ry'amanama nshinga amateka ya Afrika Parlement Panafricain mu rurimi rw'igifaransa. Kuva ku igenekerezo rya 31 Ntwarante uyu mwaka turimwo mu nama nshinga amateka y'u Burundi, turi mu mubabaro mwinshi kuva aho twumviye ko uwo twahora dusangiye imirimo nyakwigendera umushinga amateka Sinzinkayo Vena yitavye Imana. Mu nama nshinga amateka twabuze uwo dukunda, umushinga amateka yitanga atiziganya mwibanga bene gihugu bamutoreye. Tubuze inararibonye, Imana imuhamagaye mu gihe igihugu cari kikimukeneye, kandi kumbura abatabizi tubibutse ku izina rya Nyeniteko mukuru w'inama nshinga amateka y'u Burundi no ku izina ry'abashinga amateka bose kuyu muhisi mu mwaka w'2020 ariwe yatugirishije inama ya mbere, kuko muca muvyumva niwe yaturusha imyaka twese nkuko amategeko y'inama nshinga amateka abitegekanya. Mu mwanya twamaze dusangiye imirimo nawe twararonsa akaryo gakwiye ko kumumenya neza. Twariboneye ko mu buzima bwiwe uwo muhisi yarangwa n'ubutwari, ubwitonzi n'ubukerebutsi. Ntawe yima amatwi canke ngo asuzugure, yamye yitwararika umubano mwiza mu babanyi no mu bo bari basangiye imirimo, haba mu muryango wiwe, mu babanyi no mu muryango wa politike yarasanzwe arimwo. Abazi umuhisi Sinzinkayo Vena bose baremeza ko yari umuntu w'intungane, yakundwa na bose, umugabo w'ijunja n'ijambo. Mu nama nshinga amateka y'u Burundi, nyakwigendera Venance Nzinkayo yari mu bagize umugwi w'amaho ujejwe ibibazo vy'indero, ugwaruka, imico kama no gutumatumana kw'amakuru. Ningaha turangirije ikiganiro twari twateguye kubashikiriza kuri uno munsi. Mwagize neza mwese mwagikurikiranye, bakoze kandi bagenzanje umwe wese kuco yaterereye kugira ngo integuro y'iki kiganiro ikunde gishobore no kubashikira hiwanyu atankomanzi. Ndabasezere ndabifuriza kubandanya muroranirwa, gira amahoro n'Imana mushobora byose na gahwane.